Bemeze gute guys, murakomeye cyane, nibaze komeze neza cyane, nibaze ko mundunde ivyo mko makora vyose www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook, hose cyo kimwe ndamudukurikirana mugiye na like na comment, mutugati duhindure ibi dushiremo ibi dukuremo ibi kugira ngo turabe ko twobaneza kugira ngo namwe wako mushobora kuronka amakuru agezweho ku mwanya. Big on the mic, behind the camera niko naye mzee wa pale Pick and Pro. Ndi kumwe n'umuraperi, nuko twatugice amafro, amaflow. Biragoye imwe nari mu yutora murapera cyo kugora tuve mu Burundi tuje mu Rwanda tuve mu Rwanda gake mu Burundi. Ni Be First on the Floor, karibu bro. Asante. Ni Be First on the Floor aje muri Black TV. Yeah, Black TV nuko gusano ishimira kubera ko yampaye uwo mwanya tuyage n'abakunzi kinongera mimirize n'abandi bantu ariko baradukurikirana bagire subscribe nyinshi cyane kugira ngo baze bararonka notifications nyinshi cyane kubera ko ndibaze ko mudahereje kuri jewe mugiye gukorana n'abandi. Great. Tukoza na passport gato. Passport. Yo, flow zanje zirumye nk'urukwigo muci zikanonoka kurusha abakinyi bataichi. Ama young flows ninja ariko sintera na kachi situmiganje ariko vina za kumwotsi ku mistari tonze nka kudada deki na sisomeki sizoweleki kudada deki na tena sisomeki. Hili jina usichezee utapagawa, mkari wa flow wa vina na show hata studio siandiki. Wakinisikia na flow wanatoa wanduki, hapa si banduki. Sambamba kama kidevu na umstachi. Kiuno unataka kukinishika sishiki, kukinibipu sibipi, kukinidisi sidisi, kinaogopa kama nyuki. Maana nyuki haogopi hata ukija na bunduki. Nije uzumva fisi mbanya y'imistari hama nkibaruka vina, umwami wa rap mu Rwanda no mu Burundi. Rap za fake nk'amafone y'igicina, ndazidesharja nkazikuramwo network nta buhinga bundi. Ubuvyintiri wagatinya kuvyerekana akibagira ko umukwe w'isona hambwa abona. Yidogera hari nguriya ni wabundi. Yes, ni jewe nyene ndisinga barapa 10 banarenga ko akabura numwe avyururutwe ngo avuge ko ivyo nabavuze ko vyose atari vyo koko, yuko hari mwe abacira inkonda batazi ko hip hop ari kwiyemera atari ugutinyuko. Nite Rap Yuda aka Rap Commando, Rap Goliath. Yeah man. Abavyintiriwe n'abantu bashavuye bafunze isura. Ako sikirundi cyo ni kirundi cyane kuvyintigwa. Kiro cyahe kuvyintirigwa. Kiro cya intara ya he. Ikirundi bro ntibisaba intara, bisaba igihugu tu. Be First video yasohotse ariko umuntu akoze video. Tuwe ko umuntu yakoze video ni Brian Smith. Tumenya gukora amakovu naje ku ma video. Bimeze gute Andire wamuhevye? Dusanzwe dukorana kandi Andire twakoranye clip imwe gusa. Nta nama clip menshi nifiti. Yeah. Kuko udakora ama clip. Bo biravana kubera ko je ndashobora kubona yuko vision mfise idahuye na script nanditse. Nkace mbona yuko ivyo bintu nkwiriye kubireka kugira ngo ntibihave vyononekara ngo musikari muravuga ati aka gahungu ni gute none ko gakora ama clip mengo yakozwe na telefone. Yeah man. Ubwa mbere twarabonye communication ivuga yuko abashaka kuja muri ndirimbo oroha muri video yayo boza bakagenda mukayikorera hari muri campaign hari sinibuka neza muga mu nyuma ntihaje orohaje haza passport kuko ijya video itaje imbere yayo kandi yo mengo atamwe gukora imbere ya passport. Bo oloha hageze ku munsi wa tournage ncindagwara. Hama rero ibintu bice birahinduka kandi urazi kuba wipanze fresh. Ariko nibazi yuko hari izindi surprise kubijanye na olo. Ndavuga ko izo nayo zokurwa video yayo. Yeah, birashoboka. Video yasohotse iraje ariko twarose kare kuvugana cikerekeye kuri audio ingene yari imeze amajambo yavugwamwo. Wovuga uti je ndi umwami wa rap mu Burundi no mu Rwanda. Ni mudimbo yambe wayivuze no babisubiyemo kandi. Uri kwaraba wewe ingene uri kwabivuga ukonye abarapere sito mu Rwanda ushaka kukaho gatoyi ubona bakira gutse iyo ndirimbo bakire neza cyaba bacavuga bati uri mutipa akatwinjirira. Bayakira neza kubera ko barazi hip hop carico. Utabitahura nawe niwe ahindura isura mugabo uwo urumva ntaba ari muri game aca yikorera ibindi. Ariko ku muntu abitahura bajya bose je nadisinze turayaga. Rero
utabitahura n'umuntu adatahura game tuba turimwo nta nziga ibirimo juste kwari kuba ari ugucreate business kuduza fan base en fait visibilité nyene kuri carrière yiwawe irongerekana bivanye n'ingene mwabikoze nabo mu vyumva kumwe ariko malheureusement barantinye kubera ko flow zanje ziratinyitse flow zawe ziravuna sana uziganye cuba paralize canke ukiplanta nka telefone wari mu Rwanda wagiye watembera amaklub atandukanye watembera na Rwanda Rwanda ndi mwene yakiriwe neza canke ntiyakiriwe ntibari bwayitahure neza ariko ku bantu bari muri no domaine barayitahuye ya mugabo uko nakoze video bateza kuyitegeza kubashikira byoroshe uko nyine kwakirwa nawe nk'umuririmbyi tureke nk'indirimbo z'umuririmbyi kwakirwa nko kubibona kwakirwa mu Burundi canke uvuga uti jewe ahantu nkishaka gushika je nabonye yakirwa neza uvuga jewe indirimbo twazivuze wowe nawe ubwi wamva nk'amavuze indirimbo zawe zose muri rusange ubwi wanje mu Rwanda canke ngaha mu Burundi mu Burundi ho twazi kwakira mu Rwanda naho ni twavuga ko niyo wahora naho banyakira neza kubera barazi yuko ndi umuraperi w'umurundi kandi yiyemera gusa hari abantu babitahura nabivuze bakwakira nk'abantu bazi uwo bakiriye ya nabandi badatahura ubona nyene kumengo harimo ibintu vy'ishari mu gasi ko vyategerezwa kugenda tuwe mu Rwanda zigaruke mu Burundi mo waravuze abaririmbyi sito barapera mugano hagiye bagira ama reaction n'abantu batandukanye mu WhatsApp ibiki n'ibiki ariko mwabaye ku ndirimbo yakiriye kiri kumwarimba indirimbo umuririmbyi muto wa Bantubo ni muto wawe ariko nawe yakudisinze nubwo navuga uti kudisinga si bibi kandi iki n'iki mugashaka kumenya we nawe nk'umuntu amukurira mu muziki nk'umuntu mukuru grandfrère wiwe uriko araba ivyo yakuvuze ko canke kurangina karirimbo no muziki umeze gute umuziki umeze fresh arapa neza cyane ariko nawe yakudisinza nawe kudisinga abandi wavyakire gute arabifitiye uruhusha yanashaka azosubire n'iyindi akudisinga kubera ko asanzwe arapa bien n'umupeti wanje turikundanira cyane kiriku kundisinga vraiment arabifitiye uruhusha umurapere wese w'umurundi n'uwo ari we wese arabifitiye uruhusha kundisinga kiretse yantinye gusa ariko ngaho vraiment nta kosa na rimwe yakoze mbakikuna gutinye kiriku kandi yavuze ati yakukoreye publicité wari wazinya kora publicité impact yafise yo kungirira pibe kandi reka kumubeshera si vyiza kubeshera uwundi mwana bro hip hop day urayizi ndayizi cyane hip hop day kubwa bikubwira iki imbwira ko evenement nk'izindi bifase ntazobari nibaza ko kuri affiche tarambona habuze bwa bifasha ko abana hari byo tutahurije ko ariko nkuko nawe muvuga ati ngo ngwaniye mu gihe wa hip hop gusitera imbere azora pere bose ari mu Burundi mbwe muri affiche habuze umuntu umwe gusa bifase on the floor urishiri ko habuze jewe gusa mu baraperi fatire ko barakora muri kano kanya nabandi bose bo bavuza abaraperi bose b'abarundi muko barakora bazwi mvuga ati baraperi tuvuga ati bari ku mitwe y'abandi murabuze ni bifase mugabo ntitwiko twakubana twabuze tubona reaction ntitwe ikintu nakimbi ushaka kumenya ese bifase azofumaza gushigikira haba canke bimeze gute icimviro cha hip hop day ndagishigikiye ariko umwe wese bivanye n'aba organisateur n'abatumire bose umwe wese arafise droit ziwe hari ivyo tutahurije ko kandi twaretse kubihuriza ko mu mutekano ntangere nta ngorane nimwe irimwo gusa ico nzi coco igikorwa ndagishigikiye kandi n'ubu maybe ntituraheza kuvugana bishobora no guhinduka hama nkahaba ariko gushika ubu ntiturahuza kabisa ku bintu bikenewe ikintu kihari nuko bavuga ati ahubwo wowe waranse ko udashaka kuza gushigikira abandi navyumvise ku ma réseaux sociaux ndabisoma bamwe bivuga ati bifese yanse nyene atashaka gukora wenyene ico kintu wegeze cyumva wewe gushaka gukora wenyene nushaka kuba kumwe nandi barapere ibiki n'ibiki ibintu vyo none abo babivuze bari muri organisation barazi iyo twavuganye nimba arabo muri organisation bavyanditse urasibo nabibonye mu réseaux sociaux barafise droit nakubwiye yuko ikintu cyose commentaire bambi canke ibe nziza agenda yakiruko nyene kubera irafise impact cyane kuri carrière yanje mugabo babanze batahure d'abord ko umuntu wese afise droit ziwe rero hari ivyo tutahurije kandi nta ngorane nimwe ihari kudahuza none tuyazi ntiduhuze none ntibishoboka kandi no guhuza birashoboka n'ubu dushobora no guhuza ariko pas encore ntituraheza kuyaga
afise rap iri hot yeah man mukirundi tiza muregarengane batahure ko atari identite gusa bandeke turengane yeah bifuza jambo kabi kwakunzi ba mbese nakunzi ba hip hop mbese nakunzi ba Black TV yeah akajambo gusa no babwira nuko bokurikirana Black TV bakaza barapartage news za Black TV udatse kuvuga subscribe wewe rega we nitwiganye man ndabizi to subscribe ni kuvuga hakenewe aba subscribers benshi man ifise pronunciation nziza ntitubipfe kandi okwatwa numfuhire man okwatwa yeah man hama ubutumwa gusa notanga ku baraperi bagenzanje yeah nuguhagurukira rimwe kubera hari kuntu mengo turabitswe mu kwaha badushigikire natwe twishigikira ubwacu kuvyerekeye ama evenement menshi cyane akomeye hama habonekamwe amazina y'abantu bagira ama R&B abantu bose bakora izindi style ariko abaraperi babonekamwe gake rero twashaka neza na neza akagoheno bavunira dukorana ingufu badashizemo inzigo kubera ko urabizi nawe ushizemo inzigo ucugwara umutima ukabikora nk'ibintu wumva nyene neza ko atari ntambara udisinze umuntu umenye n'ingene bisigura washika kuri micro control amajam hama nibaza neza abantu benshi barazi impact ya hip hop barazi yuko nabafizo bashise kuri stage bakoresha ama hip hop yabo ya kera kubera ko barazi public ingene yakira na Sadbi n'umu R&B muga kensha yinjirira kuri beat ya Tupac ya California Love izo zose urumva nizerekana impact ya hip hop rero ababitegura baze baramix ama style ya bashigikira baraperi barabe ingene public bakira bo bizoturyohera kubera ko ucumengo dutamba twirorera ntitugira abatubona badushigikira yeah nivyo novuga hanini hama tubandanye dushigikira umuziki w'abarundi tu kubera ko tutawushigikiye nta bantu bo hanze bazobidufashamo merci beaucoup merci aussi guys ndamubwira subscribe na like na comments mande mutubwira byinshi bitandukanye ivyo twongera ivyo twokongera muri Black TV www.blacktv.com Instagram Twitter Facebook hose nico kimwe ndakunda cyane yali big on the mic